ndabaramukije bakunze imisamirizi Black FM kaze murano makuru hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira hatanguje isekeza ryo gutangura urucanco rushasha rukinga ingwara ya malaria ku bana bafise kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 11 nayo ngivyo Burundi bushorera hanze y'igihugu nibiza n'amafaranga mva makunga akwiye aho usanga ivy'igihugu kigurira hanze bisumba ivyo gishorayo nayo ngo leta y'u Burundi yari ikwiye kuraba ingene yogabanya amadeni ifata hitezwe ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'umugwi M23 muri leta zunze ubumwe za Amerika naho ngo ibinyamakuru byahora bikorera hanze bifashwa niyo leta vyarahagaritswe kwitegeko ry'intwaro ya Donald Trump. 94.9 Black FM. Black FM 94.9. Obear Bakaze ni wari karatuma amajwi abashikira nayo Patrick Rakoze niwe yahagarariye Viviane Manirambona ntijengiye kuyabashikiriza amakuru twabateguriye rero tuyahere mu gisata cy'ubudandaji ivyo Burundi bushora hanze y'igihugu ntibiza n'amafaranga mva makunga akwiye gausanga igihugu kigurira hanze bisumba ivyo gishorerayo ivyo rero bivugwa n'urongo yishira hamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parseme Faustin Ndikumana kavuga kandi ko leta yari ikwiye kuraba ingene yogabanya amadeni ifata Waramutswa Parseme habishikirije mu gihe banki nkuru y'igihugu BRB yeruka gutangaza itunganywa rishasha ry'amafaranga ririko ririsungwa muri aya mezi 3 ya mbere ya 2025 tega yompi Faustin Ndikumana amafaranga y'agaciro biraboneka ko tugikwiye gukorwa kuko ivyo dushorera hanze banako bitiyongera ku buryo buboneka kuko ku miliyari n'amajana 206 uja ku miliyari n'amajana 208 mu mwaka ubona ko ibintu bisa n'ibikihane kuko ivyo dushorera hanze nk'ikawa icayi ntibihuta kuzana amafaranga y'agaciro ngo byongere bigaragara n'inzahabu zitango zirayaza unabona rimwe zirayazana wundi mwanya ntiziyazane mbere wagenda mu kigacare tugasanga ntaho bibona byo rero n'ibintu byo gukora kuko urabona ivyo gushora hanze bitiyongere nikiba kandi uravye ico bita do en capital no vuga ziyafashanyo zitangwa n'aya mabanki y'isi yose n'ibihugu zaragabanutse cyane miliyari 189 uja ku miliyari 189 ivyo rero bice bitera ca kibazo c'amadovize kidara kuko ivyo tugurira hanze biguma ari vyinshi tumesre ibyo birashika birarenza n'imiliyari d'amajana 7 ivyo twashoreye biri ku miliyari d'amajana 2 urumva ihengeri gikomeye cyane ikigira kabiri n'ibijanye n'amadeni leta ifata no nyene arabona ko yongereye kuva ku miliyaridi 600 uja ku miliyaridi 700 na cyane ideni ryo hagati mu gihugu mbere uravye muri rusangi ideni rikora renza 50% y'umwimbu wose mu gihugu byo bita PIB ico gipimo cya 50% kiko kirenga ivyemewe uravye ibihugu byo muri akarere ibyo byumvikanye kico bita facteur de convergence kandi urumva reki yaje nuko uravye ayo madeni afata ugiye ukaraba ico bita dépense en capital no kuvuga amahera yagiye mu byo kugwiza umwimbu haragabanuka cyane va ku miliyaridi 397 kuja ku miliyaridi 217 no kuvuga yuko nubwo twongereza amadeni mu gihugu amadeni aja mu byo amafaranga aja mu byo kugwiza umwimbu agenda agabanuka donc kongereza ideni mugabo hari ibintu bya consommation byinshi mu buzima byo kubaho vya leta no kuraba rero muri budget ingene babikorerako Faustin Ndikumana rero akabona ko akwiye gufata inganda mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu korohereza abagwiza tunga mu gushorera hanze kugira ngo igihugu gishike ku mbona kazoza cihaye subira mutege yo mikandi Faustin Ndikumana Jari n'ibiciro naho urabona 38 kwijaciro mabirenze uko haje ibiciro byategeza kuja munsi ya 10%. 38% ni byinshi mbere ugasanga mu biribwa bimwe birarenga 50-60. Ivyo rero bikaba biva kuri vya bindi by'amafaranga y'agaciro gumabuze igitoro kwikunguruza ibidandazwa bigorana usanga ni kibazo n'umwimbu udashemiye mu biribwa bimwe iyo wabonetse nayo muri hikana ugasanga rekorte mu kugira uwo mwimbu biragoranye upfura pfubusa cyangwa ikora tagaciro ivyo bigatuma abanyagihugu badahiza ngo basahirizwe bikwiye twibaze rero ko akwiye gufata ingamba mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu oreza bwiza tunga ashora ibintu hanze kubandanya iby'intwari bere ni kuvugana abafasha ubundi hurizo fasha ziragaruka kuri igihengeri kuri amadeni yuko ajya amadeni yuko byo kugwiza umwimbo muri leta bikorerwa ko kurabwira ibiciro byogana uko afatiye kuri ibi mvo twavuze zibitera uravye nyene tuzabwifashe rero byogorana igihe
tutagiye turahindura yuko wa mugambi rundi buteye imbere mu 2040 PMJ pays development 2060 tushikako. Mu gisata cy'ubuvuzi naho kuri wa 17 ntwarante 2025 niho hatanguzwa isekeza ryo gutangura urucanco rushasha rukinga ingwara ya malaria ku bana bafise kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 11. Ivyo birori rero bikaba byatangujwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, rukaba rwatanguye gutangwa mu ntara 9 muri 18 zigize igihugu cy'u Burundi. Ivyo nibivugwa na muganga Jean-Claude Bizimana, umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga ari wo PV mu ruganda n'abamenyesha makuru kuri wa 14 ntwarante. Tega yompi muganga Jean-Claude Bizimana. Muri uku kwezi turimwo kwa ntwarante uyu mwaka wa 2025 harategekanijwe ibirori byo gutanguza urucanco rushasha rwo gukinga indwara ya malaria. Ubwa mbere no kwibutsa ko urwo rucanco ruzohabwa abana bafise kuva ku mezi 6 kugera ku mezi 11. Ivyo birori bikazoba bihagarikiwe na nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Urwo rucanco rero ruzotanguzwa mu ntara 9 kuri 18 zigize igihugu. Ivyo navyo bikaba vyavanye ahanini ubwa mbere nuko izo ncanco zitagwiriye cyane. Uburundi bwagize amahirwe yo kuba mu bihugu vya mbere bironse urwo rucanco. Mugabo kandi tumaze kubona ko incanco zikwiye igihugu cyose zidashotse ziboneka, abahinga baciye baraba intara zikariwe cyane niyo ndwara ya malaria gusumba izindi, aba nizo baherako. Nizo ntari 9, mugabo n'izindi ntara zisigaye nazo zizoshikirwa. Ni akanya gusa kuko abahinga bariko barahingura izindi ncanco bataraheza kwitegura. Umwaka rero vyakunze tuzoheza twongere tubatume ko tubamenyeshe ko ubu urucanco ruriho mu gihugu cyose. Izo ntara 9 zizoronswa urwo rucanco ni intara ya Bubanza, Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Muyinga, Cankuzo, Ruyigi na Rutana na Karusi. Muganga Jean-Claude Bizimana rero haratera kama abavyeyi gucandagisha ibibondo kuko ngo ari urucanco ngira kamaro rutuma umwana atagwara kandi ngo niyo bishitse akagwara ntasinzikara. Suramutege yompi muganga Jean-Claude Bizimana. Abatwumviriza bakazoronswa incanco 4. Abazoja ro kwa muganga bazoca bababwira irindi sango rikurikira kugira umwana aronka urucanco rwa 2, urwa 3 n'urwo rucanco rwa 4. Nagomba rero ntera kamo abavyeyi ko bo kwitabira uru rucanco kuko ningira kamaro ni kirumara ruzotuma abana badasubira kugwaragurika indwara ya malaria, mbere naho vyoshika ntizoba ikibasinzikaza. Hama namwe bamenyesha makuru no basaba ko mwodufasha gushikana ubu butumwa kure kandi ntimugarukire kuri uru rucanco gusa gwa malaria, muvuge n'izindi ncanco uko ducandagishije ibibondo vyacu niho bizogira amagara meza, gutyo tukigiza inyuma izi ndwara zose dushobora kwigiza inyuma tubicishije mu gucandagisha ibibondo. Nayo Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yateye iteka ivyo birori byo kugura urwo rucanco byabereye mu ntara ya Bubanza ku bitaro byo ku Mpanda. Mu ijambo ryiwe haributsa ko urwo rucanco ruje gusahiriza ibikorwa byari bihasanzwe, agatera kamo abarundi kutirengagiza urwo rucanco nayo abavyeyi bahamagarirwa kubandanya bitwararika gucandagisha abana babo. Tega yompi Angeline Ndayishimiye. Amenyesha n'ubwo rucanco rwa malaria rutaje gusubirira ubundi buryo bwo gukingira indwara ya malaria bwari buhasanzwe, ahubwo ruje gushimangira mu ntumbero yo kugabanya bikwiye abagwara malaria hamwe n'impfu zikomokako. Kuko mwagiye murabikurikirana batanguye kuvuga ijambo ntimuce mureka kwifuka imisegetera ngo malaria ntizotwegera kubera twacandaza ihibambewe. Bandanya mwikingira nkuko mwahora na cyane cyane mu gukoresha imisegetera kandi tutibagiye no gufungura neza. Burya gufungura nabi biratuma umuntu agwara malaria kuko umubiri ntuba ufise abasoda bakwiye bawugwanirira. Ndateye akamo rero abarundi bose ndabasaba kwitabira iki gikorwa ciza cyo gucandagisha abana bacu, ntihagire umwana n'umwe asigara inyuma atarose urwo rucanco rwa malaria, eka mbere n'izindi ncanco zitegekanijwe duhereye bakivuka gushika ku bafise umwaka n'igice kugira ngo abana bakurane amagara meza.
nagomba ntere akamo imigwi yose itandukanye baba abajejwe amagara y'abantu ku nzego zose, abajejwe intwaro, amadini n'abamenyesha amakuru, amashirahamwe atandukanye eka n'abaremesha kiyago bose dushire hamwe inguvu kugira ngo abana babigenewe baronswe izo ncanco. Nagira nsubire nterakamo abavyeyi kubandanya twitwararika kwama ducandagisha abana kuva bakivuka gushika ku mwaka n'igice, kandi bakabikora bubahirije ikirangamisi c'incanco, gutyo buri mwana wese akure yararonkejwe incanco zose uko zitegekanijwe kandi ku gihe, bidufashe gutuza izo ndwara zikomoka ku kudacandagisha ibibondo, binarinde igihugu guhora mu masekeza yo guhangana n'indwara, kuko abana bose bacandazwe izo ndwara ntizizoronka aho zimenera. Tubibutse kano makuru kandi mushobora kuyasanga ku mbuga nka Facebook Black Media ndetse no kuri YouTube nyene Black Media. Inyuma y'akaruko gato rero tuca tubandanya n'amakuru twabateguriye. Black FM 94.9. Sendika y'abavuzi Fenese irababazwa no kubona ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi buterekana karorero keza mu kudugiriza ubumenyi abakozi babwo bafise impamya bushobozi ya Atrua. Marie Bukuru icegera c'urongoye Fenese asigura kubwo bushikiranganje buriko buca kubiri n'amategeko mpuzamakungu yishira hamwe OIT. Tega yompi Marie Bukuru icegera c'urongoye Fenese. Bijanye n'idugirizwa ubumenyi by'abavuzi b'abahatruwa, tuributsa ko inyigisho zitangirwa impapuro z'umutsindo ku mwenegihugu ari uburenganzira ntakogwako ku mukoresha wese yitaba abakozi biwe. Inyigisho ku bakozi biwe biri mu vyategerezwa gukora mu ntumbero yo gukomeza ubushobozi ku kazi bw'abakozi biwe kugira ngo bame na ntaryo bari ku rugero rwiza. Mu bikorwa by'ubuvuzi haribonekezamwo impanuka. Birababaje rero kubona ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu buterekana karorero mu kwama buteza imbere ubumenyi bw'abakozi babwo mu gihe abavuzi b'abahatruwa atahandi basigaye atari aha mu Burundi gusa, kandi bakaba ata buryo bariko barasaba leta kugira ngo bisununure mu bumenyi bwo kwigwanyeko. Ivyo biruko mu gihe ubushikiranganje bugururiye imiryango idudwa ry'ubumenyi iyindi migwi y'abakozi babwo, ariko bwarugariye abavuzi b'abahatruwa byirengagije ivyavuye mu vyigwa by'abahinga by'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'amashirahamwe Croix Rouge y'Ubufaransa cerekanye ko imirimo y'abavuzi b'abahatruwa idashimisha bihagije ababitura. Byongeye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwarashizeho amategeko agenga guteza imbere igisata kijejwe abakozi. Ayo mategeko nayo akaba ategekanya kudugiriza ubumenyi abavuzi b'abahatruwa. Aha bisigura guhonyanga vyeruye iteko konvansiyo rya OIT kuvuga cyamwe mpuzamakungu irabijakasi inomero 192 mu ngingo yaryo ya mbere agace ka gatanu, aho rivuga ko igihugu cyose kiri muri OIT gitegerezwa gushiraho kikanateza imbere indinganizo n'intonde z'inyigisho z'abakozi. Hari inyigisho ziriko zitunganywa ku basanzwe bakorera mu gisata c'indero n'amagara y'abantu uko bivugwa na Justus Ndayigaya, umuhuza bikorwa mu mugambi Soleil Nyakiriza ufashwe mu mugongo ni banki nkuru y'isi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri no wa 17 ntwarante akavuga ko ari inyigisho zizomara imisi 2 zikazofasha mu gutunganya neza ivyuma bikoreshwa mu gutanga umuyaga nk'umuvuye ku mishwarara y'izuba. Tega yompi Justus Ndayigaya. Dutunganya inyigisho ngahanye kuri ETS zerekeye abafundi bo mu buhinga bwa education nabo mu magara y'abantu bakora mu bitaro bitandukanye no mu mashure. Bazogira ko tubigisha ku vyerekeye ingene botunganya ivyuma bikoreshwa gutanga umuyaga nk'ubuvuye ku mishwarara w'izuba. Mu gisata c'indero bizofasha ku abanyeshure basanzwe bakorera muri amashuri ku buryo barabandanya baronka umuyaga nkuba mwanya yose kubona turi mu gihugu habaho ibibazo rimwe by'umuyaga nkuba ucika cane. Mu magara y'abantu naho uzosanga ibikoresho byo kwa muganga bibandanya bikoreshwa umwanya wose hamwe n'abanyagihugu bashobore kuza kwivuza bitagoranye. Impanuro twobaha nuko bagakurikira inyigisho bariko barabaha bakadushyira ku muzirikanyi kugira bashobore kugenda basubiye mu mashuri no mu bitaro bakoreramwo
bashobore kugira mise en application y'ivyo bize bazoba bakuye ngahanye muri izi nyigisho ko bahabwa n'abigisha babinonosoye. Ubu unyewe ko babona inyigisho zijanye n'umuyaga nkuba, mu nyuma zobona izijanye na electronique, hama mu nyuma bigishe ingene bugirira isuku ibandanya y'ivyo vyuma bakoresha bitanga umuyaga nkuba uvuye ku mushwara w'izuba. Amakuru twabateguriye rero tuyarangirize mu yavugwa mu makungu. Ibinyamakuru bikorera hanze y'igihugu byafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaragarizwe gukora ku idekego rya leta ya Donald Trump ryatewe ku mukono kuri wa 15 ntwarante nkuko tubikesha radio y'abafaransa RFI. Nayo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku munsi w'ejo niho hitezwe ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'umugwi ugwana M23 ni mu gihe ingabo zo mu muryango wa SADC zimirije gutaha aho zari muri ico gihugu gufasha kugarukana amahoro n'umutekano. Iyi nkuru twayiteguriwe na Nobel Nahaye. Radio y'abafaransa RFI ibimenyesha ibinyamakuru yugaye bigizwe n'ivyakorera hanze igihugu ca Amerika ariko bikaba byafashwa na Amerika kandi bikaba byari bifise icicaro muri ico gihugu. Bimwe muri ivyo binyamakuru ni yitwa Voix d'Amérique, iradio yitwa Free Europe n'ayandi mashira hamwe yarafise ibiro mu gihugu ca Amerika akaba yaragizwe n'abamenyesha makuru n'abandi. Abo bose rero bahawe ubutumwa ko guhera igenekerezo rya 17 ntwarante bibujijwe gutonda mu mabiro yabo kandi bagasabwa gusubiza amakarte abaranga muri uwo mwuga w'umenyesha makuru bita amakarte de presse, amatelefone y'akazi ndetse n'ibindi bikoresho bari bifashisha mu uwo mwuga wo kumenyesha makuru. Iryo tangazo rero ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu abona ko iyo ngingo cyorohereza ubwigenge mu bimenyesha makuru. Mwibuke ko ijwi rya Amerika ari imwe mu maradiyo yahora asamiranira hano mu gihugu cy'u Burundi ariko yari yaramaze guhagarikwa na leta y'u Burundi kuko atubahirije amategeko. Nayo rero iyo radio akaba ari imwe mu zakozwe ko n'iryo hagarikwa y'itegeko ry'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yasamirana mu ndimi zishika 200 mu bihugu bitandukanye, ikaba yashikira abantu baharugwa mu miliyoni 350 yashikira mu ndwi. Ivyo akaba ari biharuro bitangwa n'ikigo cigenga kijejwe igenzura ry'ibimenyesha makuru bikorera hanze y'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bigahabwa imfashanyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika citwa USAGMI. Nayo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku munsi w'igenekerezo rya 18 ntwarante niho hitezwe ko umukuru w'igihugu ca Angola azokoresha ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa n'umugwi w'abaroberi ba M23 kuko ariwe muhuza muri ivyo biganiro. Nayo ingabo za SADC zikaba zararangije ikiringo zaco, hakaba hitezwe ko bazotaha baciye ku kibuga ca Goma w'abaroberi ba M23 uri kugwana aho umaze gufata igice kinini c'igisagara bita Goma. Ivyo biganiro bikaba bizobera i Rwanda. Ivyo bibaye mu gihe abasirikare nabo bahurikiye mu muryango SADC barangije ikiringo cabo bimirije gutaha, kandi bikaba vyitezwe ko bashobora kuzoca ku kibuga c'indege gisanzwe kiraho Igoma ahasanzwe hariko hagenzurwa muri kino gihe n'umugwi w'abaroberi ba M23. Ani amakuru twabateguriye agarukiye. Ndabashimire cyane mwebwe mwese mari muyateza abiri. Shimire Hobert Rubakaze ariko aramfasha mu hinga bw'ivyuma. Shimire na Patrick Irakoze yarahagarikiye. Sinoreka gushimira nabo bose badufashije kugira ngo abaneke. Viviane Manirambona nariko ndayabashikiriza. Ndabike banure naho butaha. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. 94.9 Black FM. Black FM 94.9. 94.9. 94.9.